Mwaramutse iyindi nkuru ibabaje mugabo idatangaje ivuga ngo mwaramutse neza semerera jewe ndi muvuga butumwa mba mu gihugu runaka sindakivuze kugira ngo kumbura abantu bace bamutangura kumumenya. Hari ikintu maze imisi numva kibabaje kubijanye na Savonoro ishira hamwe ryakorera mu bigazi. Bo Savonoro naryumva ryakora amasabuni. Amatwi ansumira ngo naryo nyene abadede baraginjiyemwo barisaba amananiza amahera menshi iyongera kuyo bari baherutse kuyisaba. None ngo umuzungu yararijejwe abonye ivyo bibaye yaciye akura meza asubira iwabo. Abo yari yaraguriye amavuta n'ibindi biva mu bigazi ubu barifumbereje ntibazi uko bazosubizwa utwabo. Uri abaheraniwe imiliyoni 10, imiliyoni 20, imiliyoni 50 n'ibindi. Emwe bapfuye bimyiza ibamfu batagira uwo bitura. None rero ko mukunze gusemerera nico mwogitohoza hanyuma mukagisemerera. Erega iyo ntwaro ya dede izosiga igihugu habi. Hari igihe duhora twibaza ko dutwarwa n'abantu ahubwo ari isiha zigize abantu. Murakoze mugira umunsi mwiza. Bo iyo terme y'isiha nibaza ko na neva numvise ayikoresha muri discours nagomye kwisesangura mugabo sinzi cyaciye gicamwo na neva yakoresha iyo terme yuko abantu benshi bamukorera ari amasiha. En fait abadede icantu cambere bafise inda ndende bashaka kurya buri kintu. Ubu nta domaine ihari itarimwe ibintu by'ibiturire itarimwe ibintu vya mpange iyi domaine yose. Problème rero ikiba ico bita cercle vicieux. Uko bahomvya economy niko imishahara itabakwira, imishahara itakwiye bagaca batangura gusaba ibiturire hanyuma se ibiturire economy gacisubira hasi mu muri yo cycle novuga mutera muja mu kuzimu. Njo kibazo kihari. Aka karumva ari nkaka ishirika rije gukora mu Burundi ishira hamwe runaka ariko yakora nka Savonoro ikintu cyo ja privé ukabasha uko amananiza atuma batagira production iyo shira hamwe ikihomba. Bo ari nk'umuzungu azaje mutahe wiwe abazungu bo nta patience bafise bo koreva mu hugu ibintu bikora biba biri clean umuteye ishavu umwatsa amafaranga muziki aca zingazinga akisubirira wabo ntiyirwa araranda imitsi nko twe tubembereza. N'abarundi benshi ubu aho bagereye hako aza kuta amafaranga mu Burundi aragenda akayashira ku musego iyo ari muri Amerika muri Canada canke akagora amashares ama company izo za Coca-Cola za Apple zande ushaza IBM ushaza kugura amashares uragenda kuri marché y'amashare ukagura wicaye kuri computer nabwo ugomba ubanza kuja hano. Bo donc vyumvikana yuko abanyamitahe baca batinya kwijanayo nka kankiyi. Urabona ko nk'ubu iyo Savonoro yahomvye. Savonoro canke yindi burya entreprise ni ecosysteme. Entreprise ikora amasabuni materiel ikoresha kumva biva mu bigazi no kuba mu bigazi bibashoreye umurimo bigazi yarimye neza nawe mu kurima akoresha intabire akaguza intabire akoresha abakozi arosa amafaranga akaja kugura impuzu akaja kugura ibirato akaja kugura umunyu akaja kugura inzoga amafaranga aca kwiragira hose. Dore no ku systeme iyo wishe entreprise uwishe abantu benshi badepana kuri entreprise baba abakozi bayo baba abantu yashorera fournisseur n'abandi abo bashorera donc ni chaîne cyo tumuntu Burundi bwo kugenda mu kuzimu bo babeza ngo turiye Kotebu turiye ikiraro cyo kumpanda caki sensibuka gwaro gomero buryo uri igihugu cyose en principe. Niyo mpamvu genda babwira nti izi sazi ki ku butegetsi ndakakobesha kandi bivuze ngo mubakure ni mubagomeza mugabo menye uko ubukene ribwo turiko turajamwo vyanka vyakunda. So sinumva ico novuga kukumva abadede afite ntibafise iyo long term vision. Bivuga gusa muri declaration ngo karani 60 mugabo ntibafise ingene bazoshikayo. Ibintu byose bakora zambisha umva ko tangwe kurukana abantu bazise mu mitahe tumaze imisi tubibona. Sinzi je nibaza yuko mbese wose ngo bigende gute je gusemera no kwanya gusona what's going on. Abanyagihugu bamenye biriko birabamfete ko abanyagihugu benshi baracahumije amaso abantu baradukunda bagize gute. None burya mu Rumonge tuze kubeshanya abantu muri Rumonge barimo ibigazi sabadede. Okay nabwo n'umunyamacakubire mwatuvugisha ukuri sabanyagihugu kumbure batora dede abantu nyarumonge ariko aba bose baheraniwe amafaranga. None ubona ko ya politike mbi yabo bwa yandanire yabo iriko ikora ku banyagihugu
bo bashigikiye aribo bagomba guserukira mvuze abo b'ibigazi ariko tubona bajya b'ibigori bajya bikawa ntanyagihugu barimye botoye dede canke batoye dede canke bashigikiye dede mugabo ko bose bibakorako. So sinzira ko ibi wabe gisubiza inyuma kuko kindi mu gutoza amafaranga abadede nta formule bafise. Ejo navuze umuntu nyambari muri za Kanyosha singiye ahantu Bujumbura nyambaza sepa bagenda batoza amahera bagasubirayo donc baguma baza bagatoza batabaje kuraba ati entreprise iri kurunguka uyu entreprise aje muri Tanzania yo murongo amafaranga aje muri Tanzania yo yunguka gusumvya kuri ico kindi batamenye Burundi sibonye umuntu ashobora gukora mu byashara bajyana kuvuga ngo uzana imitahe mu Burundi tweka ama project ukora mu Burundi ushobora kuja gukora project muri Philippines muri Thailand muri China muri America muri Canada yuri sini global village iruguruye ndaza abarundi benshi bakashimita imitahe mu Rwanda muri Tanzania n'ahandi. So iyo mu Burundi hagorame abantu bajyana imitahe hantu iryo zikosa ryabo ikosa ni ryabo bantu bagifukamye mu nda. So muri make sinumva ibindi no kongera ko kumbura muri monge mumpa amakuru nyayo ariko niba umuzungu yaramaze gutekera amata sumira yo nyene abadede okay dore mba umuzungu yaramaze gutekera sinaze ko natwagwa n'umuzungu niba yamaze gutekera ubwo ntazogaruka benshi kwanza nkazongane gabayisaze akavuga ati je ibintu nirwa ndibena umutwe ndafisa yantunze akaca yigira muhira kiruhukira canke akaja muri Thailand kuri beach canke muri Philippines canke sepa akiruhukira akajeyo yakoreye what's the point you know. So voilà ndone cyanavuga ko bidukora ko twese iyo leta irimo ibigaba n'abakunzi binda benshi sawa mugira umunsi mwiza bye.